Mwiriwe neza abanywanyi b'ibiganiro vyacu abatwumviriza umurereye hose mu bice bigiye bitandukanye turabifuriza ijoro ryiza cyane abatwumviriza nga kuri no monesha kure yacu ari nayo ya Nyaburundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kushikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aragaruka n'ubundi kubigendanye n'umutekano politique diplomatie ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabaye ikaze mu makuru agezweho muri uno mugoroba nyine kuri wa kabiri kwigenekerezo ya 22 gitugutu 2024 mwese ndabahaye ikaze dore ingingo nkuru tugiye kugaruka rero muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya nkuko bikomeza kugenda biradushika cange bikomeza kugenda biradusumira turaza kugenda turayatangurira nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi turabwira ko ngaha muri kino gihugu c'u Burundi by'umwihariko bakomeje gahunda ya Evariste Ndayishimiye igendanye no kunyuruza abantu ndetse by'umwihariko no kubagandagura nkuko intwaro yiwe ikomeje kugenda irabigaragaza ndetse iranavyemeza ariko haratabarizwa by'umwihariko Colonel Muporo akaba yaje kugenda arasogwa mu ibohero rikuru rya Mpimba akaba yaje kugenda arajyanwa mu iperereza kandi ubuzima bwiwe burashobora kubangamirwa nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira biravuga ko ngaha mu gihugu c'u Burundi abantu bose bagiye barafatwa bagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye cyane abagiye baragirizwa ibyaha birimo by'umwihariko kwiyamiriza ikiringo ca gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'abaragerageje gutembagaza ubutegetsi bwiwe mu mwaka wa 2015 ndetse n'abandi bagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ari bamwe mu bantu bari mu kaga ku buryo by'umwihariko bashobora kwicwa ndetse hakaba hari na bamwe bagiye batangura kugenda baricwa bivuga ko rero by'umwihariko umwe muri aba canga se bamwe muri abo bafungwa iyo bavanywe rero mu babohero basanzwe barizwamo banyuzwa rero by'umwihariko ku biro bikuru by'iperereza ngaha i Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hanyuma bakarungikwa mu Kibitoki hanyuma Kibitoki batangura kuburizwa igufwa hanyuma by'umwihariko bakaba bashobora guhita bakwica mu nyuma yuko rero ngaha mu Kibitoki aramwe mu hantu haherutse ndetse akomeza no kugenda hibonekeza ibiziga by'abatari bakeya benshi bakaba by'umwihariko basanga ari bamwe rero mu baba barafunga ibi byaha bigiye bitandukanye ndetse abandi ugasanga nababarizwa mu mugwi cange mu muhari w'abaroberi uzwi nka Redi Tabara baba barafunzwe hanyuma bakaza kugenda baricwa Colonel Leonidas Hatungimana rero batazira mu Poloni ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi nawe yarahagaritswe by'umwihariko muri Nyakanga 2015 akaba yarafatiwe mu biro bikuru by'igisirikare ngaha i Bujumbura ajanwa mu iperereza nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko ubuzima bwiwe burashobora kuza kujya mu kaga mu nyuma yuko hakomeje kugenda aratabarizwa n'abatari bakeya nkuko amakuru yamara dushikira turagaruka mu buryo burambuye ndetse tunaberebera hamwe byinshi bikomeje kugenda biravugwa canga se byinshi bikomeje kugenda biratangazwa hano mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko barakomeza kugenda higaragaza kutihanganirana mu bya politike ibendera ry'umugambwe Sabanyafrodebu ryaraye risahuwe nkuko birimo biratangazwa ibendera ry'umugambwe utavuga rumwe nuri ku butegetsi uzwi nka Sabanyafrodebu ibendera ryaho ryongeye kwibwa mu nyuma yuko by'umwihariko hakomeza kugenda haribwa amabendera y'uyu mugambwe ndetse hakiyongeraho no kuba abanywanyi bawo bakomeza kugenda baranyuruzwa hakiyongeraho by'umwihariko inyubako zawo zikomeza kugenda zirononwa ibendera ry'umugambwe Sabanyafrodebu rero by'umwihariko ku ngoro yo mugambwe iri muri quartier ya 6 Ngagara ryaraye risawe by'umwihariko n'abantu bataramenyekana bakaba barisahuye mu ijoro ryo kwigerekerezo ya 21 gitugutu 2024 nkuko amakuru yama aradushikira turabegeye ko mu buryo burambuye by'umwihariko tuca turabirebera hamwe uburyo bihagaze umuyobozi ajejwe ubudandazi muri Ronald by'umwihariko arahejeje kwirukanwa mu nama yarimwe rero by'umwihariko mu Butaliyano abakaba by'umwihariko bakomeje kugenda hibazwa igishobora kuza gukurikira ndetse by'umwihariko n'ibishobora kuza kugaragara muri ibyo bikorwa muri rusange turagaruka no ku yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda haravugwa habanga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini aho ngaha ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko
hakomeza kugenda haragaragara canke hakomeza kugenda haribonekeza by'umwihariko ingwano zikomakomeye cyane ndetse ibihugu bigiye bitandukanye. By'umwihariko amakuru yihuta akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse by'umwihariko aranaba anashimangira ko ibihugu bigiye bitandukanye byaje kugenda byamaganira kure by'umwihariko ibikorwa bigendanye n'iyo ngwano. Ibihugu birimo nka Angola rero byarasohoye itangazo byiyamiriza ndetse byamaganira kure ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye n'iyo ngwano yongeye kwaduka mu gihe impande zombi zikomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo habashe kurabwa uburyo by'umwihariko hogarukanwa amahoro n'umutekano biciye mu biganiro bikomeza kugenda birakorwa canke ibiganiro bikomeje kugenda birategurwa muri rusange. Ndaza kubamenyesha n'andi makuru akomakomeye cyane. Ndabahaye ikaze mwese bigendanye naho muherereye, wiriwe neza canga ndakwifuriza umugoroba mwiza canga ijoro ryiza bigendanye naho uherereye. Abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi, mwese ndizera ko mumeze neza. Abari mu ntara zigiye zitandukanye, mu makomine agiye atandukanye, mu bisagara bigiye bitandukanye, haba imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini, mu bihugu bigiye bitandukanye bisanzwe biraba ari ibibanyi ku mugabane w'Iburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabahaye ikaze. Nimba ari ubwa mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unayasangize ku nshuti zawe. Ikaze rero by'umwihariko amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurira mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe by'umwihariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bakomeza kugenda baramushinza by'umwihariko ibikorwa bigendanye no kugira uruhara by'umwihariko mu kuba by'umwihariko intwaro yiwe yararanzwe no kunyuruza abantu ndetse kugeza amagingo aya ngaya benshi bakaba batajya umunwa mu kugaragaza ko igihe kigeze kugira ngo igihe cyo kunyuruza abantu kubagandagura ndetse n'ibindi bikorwa bibangamira agateka kazina muntu bitangure. Harakomeje kugenda haribonekeza ibibazo ndetse abanyagihugu ndetse n'abandi bayobozi bakaba baratanguye kugenda batabariza abatari bakeya cyane cyane imfungwa nga mu gihugu c'u Burundi. Imfungwa zimwe na zimwe zirakomeza kugenda ziricwa ariko mu buryo budasobanutse, abandi bariko baranyuruzwa. Hari abatajya umunwa mu kugaragaza ko rero igihe cy'amatora iyo kegereje ngaha mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko hakomeza kugenda hibonekeza canke se hakomeza kugenda hagaragara ibikorwa bigendanye no kunyuruza abantu ndetse no kubica ndetse no kubagirira nabi. Nk'ubu ngubu rero amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira nuko rero hari umwe mu basirikare bakomakomeye cane yarahoze ari intwazangabo y'u Burundi yamaze kugenda arakurwa mu ibohero rikuru rya Mpimba akaja kugenda yarasubizwa by'umwihariko akabaza kugenda arasubizwa mu biro by'iperereza ndetse gushika ubu ngubu akaba ari umwe mu bantu bafashwe mu mwaka wa 2015. Abantu bariko baribaza icyo yaba yasubirijwe mu ibyo biro by'iperereza. Bamwe baravuga yuko by'umwihariko ashobora kuza kwicwa, bakaba batanguye kugenda batabariza nyine uyu Koloneli Muporo yasohowe mu Mpimba ajyanwa mu iperereza. Ubuzima bwiwe rero burashobora kuza kubangamirwa mu buryo bukomeye cyane. Uyu Koloneli Leonidas Hatungimana batazira Muporo n'intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi yarahagaritswe muri Nyakanga 2015, yarafatiwe mu biro bikuru kandi by'igisirikare i Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura, acajyanwa mu iperereza aho yamaze by'umwihariko amezi atari makeya afungiwe by'umwihariko ahatazwi. Bivugwa ko icyo gihe by'umwihariko yabohewe mu kazu ka sugumwe yongera by'umwihariko arahohoterwa bikomakomeye cyane. Koloneli Muporo kandi yahavuye ajyanwa mu iyohero rikuru rya Gitega, mu nyuma ashirwa rero imbere y'ubutungane yagirizwa ko rero ahungabanya umutekano w'igihugu nk'uko amakuru aza aradushikira. Muri Rusama 2023 rero inyuma y'imyaka hafi 7 mu ibohero rya Gitega, Koloneli Muporo rero yarazanywe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Icyo gihe yazize rero ko yiyamirije igandagurwa ry'umunyamahoro Leonidas Ngendanzi yicishijwe by'umwihariko amahiri yakobiswe ku igerekerezo 14 ukwezi kwa gatanu 2024 n'uwari igihanganye mu ibohero rya Gitega Japhet Atibu. Muporo kandi ntiyashobora by'umwihariko kwihanganira ko rero umunyururu yicwa n'ubundi munyururu by'umwihariko hanyuma bikijana aho guhana rero by'umwihariko Japhet by'umwihariko Atibu Muporo na bagenzi be bashika kuri 30 baciye bimurirwa mu yandi mabohero nk'uko amakuru akomeza aradushikira.
kuri by'umwihariko uno mugoroba by'umwihariko Muporo yaje kugenda arajyanwa by'umwihariko nk'unyurujwe n'iperereza nk'uko amakuru yama aradushikira kuri uno mugoroba wo kuri uyu wa kabiri kw'igenekerezo ya 22 Gitugutu 2024 Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo rero yasohowe ibohero aca ashikirizwa abakozi b'iperereza abakozi bo mw'ibohero rikuru rya Mpimba rero baje kugenda baratangaza ko rero batewe umutima uhagaze n'ibyo bihejejwe by'umwihariko gushika bagatinya ko rero ashobora gusubira kuborezwa igufa aho rero abakozi bo mw'ibohero bavuga ko barengerwa n'ibintu iperereza rero rikora kubera riguma rero riza gutora abanyururu bamwe by'umwihariko bakamara amezi n'amezi mw'iperereza bagize bati umunyururu ari mu Mpimba aba ari mu minwe rero ya parkete ifise igikorwa ca OPG ntibyumvikana rero ingene umuntu yokurwa kwa procureur agasubizwa kwa OPG ikibabaje kurusha nuko rero kenshi binakorwa ataruhusha rwa procureur gwerekanwe nka Muporo rero ibintu bimwerekeye byategerezwa kuva rero kwa procureur general kubera ko afise by'umwihariko ipeti rikomakomeye cyane ntituzi neza rero ikibanza Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo yajanwemo kuri uno mugoroba ariko kandi twibaza ko ari mw'iperereza nk'uko bimaze iminsi bigendera abandi banyururu batari bakeya Muporo numwe rero mu batanguje urugamba rwa CNDD-FDD nk'uko amakuru aradushikira Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo rero numwe mu rwaruka rwatanguje umwari wa FDD mu mwaka w'1994 mu Kambenyi yamye rero ari umuntu yanka akarenganyo inyuma y'imyaka yamaze rero ku mirongo y'imbere ku rugamba rwa CNDD-FDD yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi muri 2015 yari mu rwanzagabo zahoze muri CNDD-FDD zitashigikiye ko rero Petero Nkurunziza by'umwihariko zitashigikiye Petero Nkurunziza mwihonyangwa ry'ibwiriza shingiro abamuzi by'umwihariko bemeza ko Muporo atigera ashigikira amanyanga iyo yozanana hose nibyo rero byatumye aremantanyirizwa muri 2015 aba arashinzwe by'umwihariko mu mvuto kugeza magingo aya ngaya abanyururu benshi baragiye by'umwihariko bagerageza by'umwihariko cyangwa bagiye barafatwa bari mu bikorwa by'umwihariko bigendanye no kwiyamiriza ikirungo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza benshi baramaze kugenda baricwa nga mu gihugu cy'u Burundi bivuga ko bajya kwicirwa ngaha mw'ibohero rya Kibitoke nk'uko amakuru y'amaradushikira hanyuma bagaca barajugunywa mu mashamba abatari bakeya rero barakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko rero bafise umutima uhagaze kuri uwo mugabo yarasanzwe ari igikomerezwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse ngaha ku ntwara ya Evariste Ndayishimiye bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko ibiriko birakorwa cyangwa ibikomeje kugenda biratangazwa ari ibintu by'umwihariko biteye ubwoba nk'uko amakuru yama aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusomira muri rusange kugeza magingo ya rero by'umwihariko abatari bakeya barakomeza kugenda baribaza niba uyu mugabo ashobora kuza kwirokoka mu gihe amaze iminsi hibonekeza abandi banyururu bariko barapfa cange bariko baricwa nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera kugeza magingo ya ngaha rero kuzakomeza kugenda tubakurikiranira hamwe ibikomeje kugenda biragaragara canga se bishobora kuza gukurikira kubigendanye n'ubuzima bwiwe nk'uko amakuru araza kugenda aradushikira cange aradusomera dukomeze n'andi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwihariko harakomeje kugenda aravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi kandi by'umwihariko ariko haravugwa bigendanye n'uruzinduko rwa perezida wa Somalia nk'uko amakuru y'amaradushikira Bujumbura umukuru w'igihugu ca Somalia by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda biragaragara yagwije ingendo mu bihugu bitanga ingabo amezi make by'umwihariko imbere y'uko hashingwa by'umwihariko umwe mu miryango ikomakomeye cyane bivugwa yuko rero ibihugu bigiye bitandukanye bisanzwe birafise ingabo ngaha mu gihugu ca Somalia bigendanye no kugarukana amahoro yaramaze kugenda bikoramo by'umwihariko
ingendo ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika by'umwihariko ryo gufasha ndetse no kugorokana impore n'ituze by'umwihariko mu gihugu ca Somalia ryategerezwa gutangura gukora rero mu ntango za mukakaro 2025. Uwo mugwi wishiramwe rero ry'ubumwe bwa Afrika rizoba ryarangije rero igikorwa cyaryo kuri uyu w'Imana. Uheze rero umukuru w'igihugu ca Somalia Hassan Sheikh Mohamud yaragendeye Burundi inyuma yo kugenderera Uganda, ivyo bihugu bibiri vyo mu muryango w'ubutunzi by'umwihariko w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko East African Community. Somalia rero nayo nyene ikaba irimo ivyo bihugu kandi bibiri bihambaye by'umwihariko biratanga ingabo muri Somalia zigendanye no kugarukana amahoro n'umutekano. Umukuru w'igihugu ca Somalia yaramaze amasaha 3 by'umwihariko ku butaka bw'u Burundi. Hassan Sheikh Mohamud by'umwihariko inyuma yo kwakirwa ku kibuga cy'indege ca Bujumbura by'umwihariko kitiriwe Melchior Ndadaye na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, yakiriwe ku kirimba c'umukuru w'igihugu by'umwihariko aho abo bakuru b'ibihugu babiri bari bayaze mu mwiherero. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraherekeje umushitsi wiwe ku kibuga cy'indege by'umwihariko kimwe rudende gishobora gukoreshwa n'icyo gihugu gitoya co muri Afrika y'ubuseruko. Umuvugizi rero w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Rosine Gatoni yarasomye itangazo ry'ibinyamakuru rero by'umwihariko ryashimikiye cane ku guteza imbere ubudandaji, imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri, ariko kandi yaranamenyesheje ko ikibazo cy'irungikwa ry'ingabo shasha cyari kiraje inshinga rero abo bagabo bashika muri babiri nk'uko amakuru yamara dushikira. Rosine Gatoni rero yaratangaje ati abo barongozi babiri barashimiye ubutwari bw'ingabo z'u Burundi, ingabo za Somalia n'izindi ngabo zigiye zitandukanye ziri imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba rwo kurwanya umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab muri Uganda. Itangazo ry'abakuru b'ibihugu rero Mohamud ndetse na Yoweri Kaguta Museveni ryashimye ukwitanga kw'ingabo zabo nyene. Nk'uko umuvugizi w'umukuru w'igihugu Gatoni abivuga rero abakuru b'ibihugu babiri baranagarutse ku bijanye n'umutekano muri Somalia cane yanavuze ko bashimikiye ko rero ari nkenerwa kubahiriza ubwigenge n'ubumwe rero bwa Somalia, bakaba barashimiye cane ku kubungabunga amahoro n'umutekano no gutegekana mu karere k'ihembe rya Afrika. Abakuru b'ibihugu kandi by'umwihariko barashimye ishingwa ry'ishyirahamwe rishasha ry'ubumwe bwa Afrika ryo gufasha ndetse no gutegekanya igihugu ca Somalia, rizo kwishimikiriza by'umwihariko ahanini cyane ibyo ryaribanjirije imbere nk'uko biriko biratangaza ryashitse ko bisabwa n'urwego rw'umutekano rwa Somalia. Niko Rosine Gatoni yongeye ko ku kibuga c'indege ca Bujumbura nk'uko rero urwo rwandiko rubivuga. Ndayishimiye Evariste na Mohamud baramenyesheje ko rero ari ngombwa gutohoza ubu buryo rero bwose bwo gutanga amahera, by'umwihariko akwiye kuba rero ifise amahera ashobora kuboneka kandi by'umwihariko azomara igihe. Basabye amakungu guterera rero ndetse no mu kwigisha izo ngabo nshasha nk'uko byaba biradushikira. Mu ntango rero z'ukwezi kwa gitugutu guheze rero ibihugu bitatu bifashanya na Somalia byaribukije ko rero byihutirwa gushiramwe rero ibyangombwa byo gukora iyo ntumbero nshasha. Intambara yo guharanira rero ubwigenge bwa Somalia igizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Abarabu, Turukiya, Qatar. Yerekanye neza ko kandi batinya ko rero by'umwihariko imiryango izocerezwa gushirwaho. By'umwihariko basabye ko abafatanyabikorwa bogira uruhara intumbero zitomoye n'ingene bova mu bibazo mu gihe bashimikiye cane ku kwihutira guheraheza by'umwihariko umuti uboneka watuma ibibazo by'ubukene by'umwihariko bibasha kuba byogabanuka. Icyiyumviro cy'ibikorwa rero bya usasoma rero cemejwe na Komisiyo y'Amahoro n'Umutekano y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya by'umwihariko mu kwezi kwa munani guheze. Kugeza ubu ngubu rero ibihugu bitanu nivyo rero biriko biragira uruhara mu ntambara yo kurwanya iterabwoba rya Al-Shabaab muri Somalia. Ivyo bihugu ni Uganda ifiseyo abasirikare batari munsi y'ibihumbi 6. Uburundi bwarungitseyo rero abasirikare bagera ku bihumbi 5.
Ethiopia rero irafise ingabo zigera ku bihumbi 4. Kenya yarungitseyo rero abasirikare batari munsi y'ibihumbi 3,300 by'umwihariko, ndetse na Djibouti ifise abasirikare bagera ku bihumbi 5. Ubu rero igihugu ca Misiri ndetse na Djibouti biramaze kwiyemeza gutanga ingabo ku bushake bwavyo nk'uko vyama biradushikira. Uburundi buri mu bihugu rero vyifuza kuguma muri ayo masezerano nk'uko bivugwa n'amasoko yegereye indongozi z'igihugu c'u Burundi, bavuga bati ivyo bikorwa rero nivyo soko nyamukuru rero y'amahera mvamakungu ku Burundi muri kino gihe. Ako gahugu gatoya kandi ko muri Afrika y'ubuseruko karagize uruhara mu gikorwa cyo kubungabunga amahoro n'umutekano muri Somalia nk'uko amakuru yama aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradushikira kugeza magingo yanga rero by'umwihariko harakomeza kugenda harashyirwa imbaraga mu bikorwa bigiye bitandukanye byo kugarukana amahoro. Dusubire mu masaha y'igitondo turabira hamwe andi makuru agezweho.